nuko ibintu byari bimeze kuri uyu wa gatandatu ni muri komine ya Muhanga intara ya Kayanza mu gihe abagize ishyirahamwe CGCB bari baramutse basozera ibikorwa bari bamazemwo hafi imyaka 2 byo kwigisha urwaruka kugira ngo rukunde igihugu. Mu nyigisho yiwe André Florian Ndabarushimana musenyeri wo mu ishengero Église Episcopale Réformée akaba yaravuze ko mu gihe umuntu yihebuye ngo nta kintu na kimwe rero ashobora gukora ngo kigende neza. N'abajejwe ibijanye no gushigikira no gufasha urwaruka ntitwashobora kunuma mu gihe tubona kazoza k'igihugu kubu n'akazoza kubakiye mu rwaruka kariko karamenemererwa nabi kuko urwaruka rwinshi bari rwaranduze imitima. Ariko ijambo ry'Imana naryo rivuga ngo nimuhumurize abantu banje, yemwe bantu bamwe bashira Uhoraho nimwahumurize. Ntitwashobora rero kunuma mu gihe bariko bararambika imitima. Tuca turahaguruka tutereka tubirishe dusubire tuganire n'urwaruka ivyerekeye ubwenegihugu nk'abarundi, ivyerekeye ugukunda igihugu cacu nk'abarundi kuko citwa papa. Mbere uwari we wese arabizi neza kwavuga ngo igihugu cyabyaye no Burundi kugira ngo abantu dusubire tugaruke hahandi inyigisho zitarizo ziriko ziraba. Hanyuma hari umugani w'igifaransa bavuga ngo iyo uretse ikinyoma kikarandagata igihava gihinduka ukuri, kwa kuri kukaba ariko kuba ikinyoma. Nitwarire kureka ngo ikinyoma kibandanye kirandagate, abantu bacafuza igihugu, abantu bonona igihugu, nabo bapfuza ijambo ry'ihumure ahubwo barandura imitima abantu. Turavuga tutireka ahubwo nyabona urugwaruka rwacu ruronka inyigisho nzima atari bibi abantu bariko barumviriza. Ibyo byaduhagurukije. Hari ikindi kintu gihambaye nagomba ndababwira nuko iyo abantu bariko barabaho mu kwihebura, icyo bita mu gifaransa la vie de désespoir, uwo muntu ntashobora gukora igikorwa na kimwe kimuteza imbere. Ubwiriwe ntavaho nta n'icyo akora ngo gitere imbere kuko imbere ntahabona, imbere yiwe hari flow. Uwo mwanya yokoze aza kuwuta mu kwiganyira no mu kurira. Mu gihe hariho abarongoye igihugu bariko barahamagarira abantu gukora ngo twiteze imbere, ntibashobora gukora mu gihe hariko haraba umwiheburo mu gihugu. Ariko kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ari twebwe abaherezi dukwiye gusubira kurema ivyizigiro mu bantu, kuko ni twebwe dushigikiye ivyizigiro vy'ababitakaje. Iyi ni Bibiliya. Vyaze ko mubandanyana genda buke bukufuka mu mugezi muvye insengera numvise ntobandanye muri inzira hanyuma ugenda amahoro mugabo wirinde no hakumushira isoni kuko ahugiye ntuzobayo. Abo n'abavyeyi tugeze ku bandi bavyeyi aba bantu twara mu ntwaro bobo Bibiliya ikikara ati umva ugacumura kuri uwo umenya ko tambarira inkoto gusa. Bisobanura ngo ugahusha ntumusonere witegure kw'inkota iri hejuru yawe, nta negosiyasiyo ihari. Ndi muri sosiyete sivile namamubona muri turazoro bakiriya basubira umbereza utamubasha itegure gupfa. Iyo ni Bibiliya yavuze. Ntiyambarira inkota ubusa, yayambaye iriho mwikore. Hari abandi bavyeyi rero tugomba kwibuka. Namubwira bariko barubaka, turafise abavyeyi bacu batuvyaye ariko turafise n'imiryango, turafise n'abapere n'abamarene. Reka nzokigaruka ko mu nyuma ko niko ndigisha hari abantu basigaye batora pare na marene bo kuryoha kw'ifoto kandi atari yorore yabo bana n'abavyeyi. Nta muvyeyi w'ifoto, nta muntu yavyawe n'ifoto, umuntu avyagwa n'umuntu. Nabo n'abavyeyi uno munsi rero twaje gusubira kwibukanya uyu muvyeyi yaduheze impetso yaheze jewe nawe yitwa Burundi. Kandi aho rero kugira ngo
abantu benshi barakunda gusoseza ibidasosa. Umunsi wose byagucorotse rikakuva mu kanwa ko kudasonera igihugu cawe, ko kutubaha igihugu cawe, nagomba ndakubwire aho wikwegeye umuvumo n'umuruho wo kuzopfa nabi. Umunsi umwe nagiye mu nama, sinavuga haraciye imyaka, ngira ngo hari muri 2004, nja mu nama ahantu mu mahanga, mpurirayo n'umurundi yari yubashwe, yabaye n'umushikiranganje ku ntwaro zaheze, hanyuma acabwira ngo twigumire ino duhere ino. Ni kubera iki? Bigenda gute? Ubwira ngo duhere ino rero, urumva duca dufata impapuro tukazita, sinzi ko maze kumva ikintu bita sans papier, acafata impapuro zose zamuranga akazita passport agata n'akadobo kamuranga agata, hanyuma nyamuntu ndamubaranije ngomba gutaha, naje muri conference kandi ngomba gusubira inyuma. Hari muri 2004, simvuga hari imyaka 20, twari abasendamu. Hanyuma cyabitayo cyanamusiga yari umuntu yubashe mu gihugu. Sinababwiye. Murabizi kugira ngo ushobore hari abantu kugira bakwakire, ubanza kurondera ivyo ubesha, urumva hari ibi ukavuga amajambo. Mani dufashe cyane. Nagwaruka mwirinde kubabaye. Agiyeyo ejo bundi muri 2016 nagiye mu kindi gihugu usanga ntiyasigaye aba, hanyuma acabwira ngo ubu rero merewe neza ndi Buraya bisawa. Umugabo acaranyambita ko ku mugoroba notemberere ucagatemberayo, usanga aba mu kumba kamwe, hanyuma afise imbabura ayishira muri toilette ntihateke. Ivyo si wambariye n'ivyo nabibona. Ukuvuga toilette n'izikizungu zirahari, avuga imbabura nayo amashiga atereka hari mu Rwanda mubaze weko wari ubahwa ubu rero uri Buraya ahuba Yesu ndo baturoka kuhara kuko ndavye nanje aho bahasumba. Waserukiye intwaro muri komine ya Muhanga yarashimiye ishirahamwe kuko ngo hejuru yo kwigisha ijambo ry'Imana baranigisha rero ibijanye n'iterambere ry'abanyagihugu. Turamutse dusozera isekeza rimaze hegitari gito rifandikanije n'amashengero nari kwagiye hamwe n'amashengero kugira dusengere igihugu, dusengere urwaruka, mbere tugatanga n'inyigisho ku rwaruka, tukabigisha n'imigambi yo kwihangira imirimo yo kwiteza imbere. Nk'uko mubizi igisabisho cyangwa kijana n'ibikorwa, kuko Bibiliya iravuga neza yuko ukwemera kutagira ibikorwa uko kwemera niko ariko. Turashimira rero yuko hambavu yo kunagura imitima, hambavu yo kwigisha ijambo ry'Imana, wiyumvira n'inyigisho zo gukunda igihugu cyane cyane kurwaruka, mukiyumvira no kubaha inyigisho zotuma bihangira imirimo kugira biteze imbere, bateze imbere n'igihugu. N'uwaserukiye umuhuza w'abarundi niho yarari kandi yaragize nawe nyene icashikiriza. Tubashimire cyane ku gikorwa bakoze kidasanzwe, kuko nkuko bagiye baravyivugira bari bamaze ikiringo c'amezi 21 bariko barazunga igihugu c'u Burundi bigisha urwaruka, aho iki gikorwa bagitanguye igerekezo rya 2023 mu mwaka wa 2023 nyene, none kikaba gisozerewe uno munsi Hanze Kayanza n'ukamwiza ya Muhanga, uno munsi w'igerekezo rya 20 rya kabiri mu nyonyi mwaka wa 2024. Urwego rw'umuhuza barabizi cyane, kiretse amabanga asanzwe rujejwe yo gufasha abenegihugu mu kubahuza mu gatatu amatati aba yadutse hagati y'abenegihugu n'inzego za leta cyane za leta. Urwego rw'umuhuza bashigikira cyane ibikorwa by'urwaruka. Reverend Pasteur Patrice Hakizimana ati ibi tubitunganije mu ntumbero yo gushimira Imana hamwe n'abadufashije kugira ngo igikorwa kigende neza. Twari urubanza rw'ibirori ko kurangiza amasengesho n'inyigisho dukundisha igihugu n'ishinga ko ruteze imbere urwaruka.
twari tumazemwo ikiringo c'umwaka n'amezi 9. Twatanguye itariki 25 z'ukwa gatatu mwaka wa 2023, tukaba tukirangije no munsi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 mu ntara nziza ya Kayanza. Cyari kigamije rero gushimira Imana kandi no kongera kuvuga ibyagenze neza no gushimira abadushigikiye haba mu gusenga no gutera no kudushikira mu buryo no mu nyigisho kuko twashobora kubyigisha twenyene, kandi twongera kandi tunatera n'akamo ko iki gikorwa yaba leta y'u Burundi n'amashengero umuntu wese ko yigira iciwe kubw'inyungu y'urwaruka n'iko shengero. Murakoze cyane. Muba mwiteguye ko zobandanya ibikorwa nk'ibi gafasha? Turavyiteguriye. Iyi ni edition igira 4 isekeza twagize mu ntara zose 18. Ubu naho tuko turiteguriye isekeza, tuko turasenga kugira Imana iduhe ibikwiriye uburyo. Isekeza igira 5 twitiriye imyifato ibereye n'imvugo ibereye urwaruka mu gihe cy'amatora, nyuma y'amatora, mu ntumbero yo gushikira amatora meza kandi atekanye.